ntibikiri ibanga bigiye habona abagwanyi b'umuhari M23 usanzwe urwanira mu buseruko bwa Kongo ngo ivyo bakoresha byose vya bikoresho bya gisirikare kubavura ivyo bafungura mbere no kubongereza abafasha urugamba byose bikorwa na leta y'u Rwanda nkuko biri mu cegeranyo cashisohowe itariki 22 z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka kibivuga gisohowe n'intumwa z'ishamwe mpuzamakungu ONU zashitse muri Kongo zikikorera amatohoza bikaba biri ku rubuga rw'ibiro ntorokanyamakuru by'abafaransa AFP. Muri iyo nkuru yabo bakaba bagira bati atagushidikanya umuhari M23 uri kurahabwa imfashanyo haba mu bya gisirikare n'ibindi byose bikenewe n'igihugu cy'u Rwanda kirongowe na Paul Kagame. Abo bahinga ba ONU bakaba babwiye ikigo ntorokanyamakuru AFP c'abafaransa yuko uwo mugwi usanzwe wiganzwemwo n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazwi ku izina ry'abanyamurenge wari bo bagisibije yica no mu kwangaza abanyagihugu. Igisoda cy'u Rwanda kigaca kibafasha mu kugwana no mu kubahereza ibindi byose bakenera ku rugamba. Ibyo byose bikaba bivugwa n'abo bahinga ba ONU nkuko tubisoma muri iyo nkuru. Bakaba bavuga ko ubutegetsi bwa Paul Kagame asanzwe aramutse igihugu cy'u Rwanda ko ari bwo buza kwisonga gufasha cyane no mu gutanga ibyambagwa, rwanisho, imiti n'ibindi kuri uwo mugwi ukawashizweho wongera uhabwa ikiringo cyo gukora n'ishamwe mpuzamakungu ONU ukawumenyesha ko ugiye gushira icegeranyo cabo ahagaragara mu misi ya vuba cyane. Mbere bikaba binashoboka ko ico cegeranyo kirimo ivyo byose n'amabi uwo mugwi umaze gukora ko gishobora no gusohoka imbere yuko uyu mwaka wa 2020 urangira. Barongeye babaza ikibazo ati mbega u Rwanda mu by'ukuri ngo barugerageza gufata mu mugongo abo bagwanyi b'uwo mugwi wa M23. Bano bahinga bakaba bishoye bati ego cyane n'ivyemezo turabifise kandi bidasubigwamo dufise ivyagirije bikwiye ku Rwanda rusanzwe rufasha uwo mugwi. Mbere iyo raporo ikaba igiye kuzoshikirizwa urwego mpuzamakungu rw'ishirahamwe ONU rujejwe ivy'umutekano rumwe mu Gifaransa bita Conseil de sécurité des Nations Unies. Bakavuga bati haribonekeza cyane ubufatanye butumbereye budaciye ku ruhande bukorwa n'igisirikare cy'u Rwanda arico mu mpfunyapfunyo citwa RDF, Rwanda Defense Forces, ku butaka bwa Kongo, bigakorwa n'ababazanira ibikoresho kandi baza bisubiriza. Bikaba byatanguye kwibonekeza mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 11 gushika muri uku kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2022, ukuvuga umwaka ukaburangi. Nkuko abahinga ba ONU babana bamenyesha bavuga ko igisoda cy'u Rwanda kiri kumwe n'aba M23 ko bagavye ibitero bikomeye cyane ku ngabo za Kongo, aho bavuga ko bariko baragwanya intera hamwe zavuye mu gihugu cy'u Rwanda aho bita aba FDLR kugira ntibazoje gutera u Rwanda. Abo nabo bakaba arabahoze mu gisirikare ca Habyarimana, mbere binavugwa ko ari bo bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi 1994 mu Rwanda, bidahurizwa ko n'abatari bake kuko bavuga ko hapfuye abo mwoko yose. Igisoda cy'u Rwanda muri iyo raporo ya ONU kikaba kivugwa ko cyatanze abasirikare benshi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka binjira ku butaka bwa Kongo bagiye kugwana, kandi mu duce twose twafashwe n'aba M23 akaba ari igisoda cy'u Rwanda caza imbere nuno munsi akaba ari co kihacungereye, ariko ciyambitse impuzu zitari z'u Rwanda kuko bagerageza kuyihisha. Ukaba mumenya ko iyi raporo isohotse nyuma y'imisi mikeyi itariki 23 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka i Rwanda mu gihugu ca Angola hari hakoraniye inama y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere kugira ngo batorere umuturama umutekano muke ubandanya kwibonekeza mu buseruko bwa Kongo. Ariko icatangaje no kubona igihugu cy'u Rwanda ari caje kwisonga kimenyesha ko kigiye kubwira uwo mugwi M23 guhagarika ingwano ugasubira inyuma. Abatari bake bakaba bace bibaza ukuntu president w'u Rwanda ari we yovuga ko agiye kubwira abo mugwi wa M23 guhagarika intambara kandi ahakana ko atarabagwanyi biwe atani cabafashisha. Umuntu agaca yibaza ico babahurira ko bikayobera. Kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 23 Kigarama uyu mwaka wa 2022 bagifashijwemo n'inteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, abo bagwanyi bakaba baravuze ko bavuye mu birindiro bari bafashe basubira inyuma kugira ngo batangure kubahiriza ibyafundikiwe muri iyo nama.
Les affrontements qui ont lieu depuis ariko les tanakeye na après-midi kabiri de vendredi umuvugizi 23 w'igisirikare ca décembre Kongo co mu ntara ya 2022 Kivu entre ya le ruguru FARDC akaba et les yamenyesheje ko terroristes ibyo M23 bakoze kwari RDF ugusigana dans inkoro le ku parc maso national de kuko Virunga babandanije entre Tongo ibitero et batera Sake abasirikare derrière babo les volcans de ariko Nyamuragira bakaba bafise démontre n'intumbero yo l'intention kubandanya des ahubwo bigarura terroristes n'utundi duce M23 twari dusanzwe turi RDF mu de minwe y'igisirikare contourner ca Kongo. nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés.